urukundo rudashoboka. Igitondo kimwe wari umunsi mubi, ariko kongera ukaba umunsi mubi kuri iyo nkumi ikiri nto. Abenshi muri mwe babita abayaya, abandi bakabita abakozi bo mu nzu babigeme. Muri ico gitondo uwo mukobwa muto asohokwa nk'imbwa na nyirabuja, kuko yari amaze kumenya ko uwo muyaya yatewe inda n'umuhungu wiwe. Ibitari byoroshe kuri uwo mwana w'umukobwa, yari yaravuye ruguru inyuma yo kuba imfuvyi y'abavyeyi bompi, agahitamo kuza mu gisagara kurondera ubuzima. Iyi nkuru yatanguye igihe ashika mu gisagara ubwa mbere. Ntiyarazi yava n'iyaja, kuko iyo yaja ava nta matara, nta miduga, nta mazu maremare yigeze abona. Ashitse mu gisagara atangura gusamazwa n'uruyogoyogo ndetse n'umuvuduko w'abantu benshi ahasanze. Bivanye n'ubwiza bwiwe, uwamubona wese yarifuza kumuvugisha. Niko guhura n'ikigabo cari kiborewe gitangura kumukabakaba, gishaka kumushurashuza ku nguvu. Wa mwigeme nawe agerageza kwigwanira, ico kigabo naco kigakomeza kumusumvya intege. Nk'uko Imana itibagira abayo, wa mwigeme agira Imana harengana abantu baramutabara. Niko guca bamubaza ivyiwe, nawe arababwira ko ari hagishika mu gisagara atarahamenyereye. Umwe muri bo aramubwira ati, ahantu uri nta mutekano uhari, kuko ari we wese arashobora kukugirira nabi. Rero rondera igituro ca polisi urare mu mutekano, ejo mu gatondo urondere aho uronka akazi ko gukora, kuko mu gisagara utohaba udakora. Wa mwigeme nawe ati, nukuri ba nyakubahwa nimumfashe, kuko ntazi kino gisagara iyo gitaye umutwe, sinzi naho noca mvuye ngaha. Umwe muri bo agira impuhwe, abwira bagenzi biwe ico gukora. Niko kujana wa mwigeme mw'ihoteli yari hafi yaho. Bamurihira amafaranga yo kuharara iminsi 2 kugira yitunganye azoce abandanya urugendo rwiwe. Baramubwira ati, ahantu uri hari umutekano, nuko uyicunge, ngaya amafaranga azokumaza iminsi 2, nta kindi twogufasha atari iki. Wa mwigeme ashimira abo bagira neza ku ciza bamukoreye. Bukeye nyene hoteli yarazindukiye kuza gusuzuma abakozi n'ingene akazi k'ihoteli yiwe kariko karagenda. Niko kubona ya nkumi isohotse iva mu cumba igiye kurondera utwo gufungura hanze. Nyene hoteli abaza umwe mu bakozi ati, urya mwigeme kadasa nk'uwino akora iki ngaha mw'ino hoteli? Nawe aramwishura ati, urya mwigeme akomoka ruguru, yaje mu gisagara kurondera ubuzima, yazanywe n'abagira neza bamurihiye iminsi 2 kugira aronke uko akora akazi. Wa mugabo akirita mu gutwi abwira nyamukozi wiwe ko yogenda akamuhamagara akamuzana mu biro vyiwe. Ica amubwira bidatevye, rya nkumi izanwa mu biro vya bosi w'ihoteli, asaba wa mukozi kubasiga bonyene, anasaba wa mukobwa kwicara. Niko kumubaza byinshi kuri we, ya nkumi nayo iramusigurira. Wa mubosi ati, inkuru y'ubuzima bwawe inteye akabaruro kenshi, ngiye kubwira ujejwe gupanga akazi n'abakozi mu rugo iwanje aguhe ico gukora. Wa mwigeme arashimira cyane uwo mugabo. Wa mugabo nawe ati, ntushimire kuko ntacyo ndagukorera.
Bukeye haza imodoka ije gutora wa mwigeme imujyana mu rugo kuri wa mubosi. Wa mwigeme akihashika aratangara cyane kuko urugo rwiwe rwari urugo rurimo inzu y'akataraboneka nziza cyane yagutse, urugo rurimo imituga myinshi zimbye n'abakozi barenga 120. Niko guca bamwereka aho azohora aryama, batangura no kumwereka ibibujijwe n'ibitabujijwe n'akazi azohora akora. Nuko ujejwe kugenzura abakozi aramubwira ati bosi wacu ameze neza, ariko umukenyezi wiwe arakaze cyane, arashavura byihuse. Kubw'ibyo uze wigenze neza aha hantu, kuko atari uko uwo hasiga n'agahanga. Nuko wa mwigeme ahabwa akazi ko kuringaniza mu nzu nkuru ya bosi, neza na neza mu cyumba cy'umwana wa sebuja. Uwo mugwizatunga yari afise umwana umwe w'ikinege w'umuhungu afise imyaka 18. Uko iminsi yagenda niko uwo mwigeme yabandanya abyifatamo neza, kandi uko iminsi yagenda niko uwo mwigeme yatera aba mwiza gusumba. Ubwiza bwiwe bwatera ikibazo benshi, harimo abasore bakorera muri urwo rugo ndetse n'umuhungu wa sebuja. Wa muhungu atangura kwiyumvamo wa mujyaya mushasha, atangura kumuraba ijisho ryo kumwipfuza. Igihe ibyo byose byaba, nyina wiwe yasa n'uriko arabibona, kuko uwo mugore yaracunga cyane umuhungu wiwe, ariko akabifata nk'ibisanzwe. Umunsi umwe wa mukobwa aja kuringaniza mu cyumba cya wa mwana w'umuhungu. Nk'uko byari bisanzwe iminsi yose, uwo mwana yazinduka aja ku ishuri, ariko uwo munsi uwo musore ntiyari yagiye kwiga. Niho guca yugarana wa mwigeme aramusambanya. Ibyo bibaye, wa mwana abwira wa mukobwa kutazogira uwabibwira, amutekere n'amafaranga mu ibanga. Ibyo bimaze kuba, wa musore akamuhamagara wa mwana w'umwigeme kenshi mu cyumba cyiwe. Ntibyatevye, wa mwana w'umwigeme arasama imbanyi, bitangura kumubera ikibazo, kuko uko iminsi yagenda niko byarushaho kumugora kunyegeza iyo mbanyi. Nyinabuja atangura kwikeka wa mwigeme, niko kumuhamagara aramubaza ati ujya wewe ntiwoba ufise imbanyi? Wa mukobwa arahakana, ariko nyirabuja agumana amakenga. Wa mwigeme niko kuja guhura na wa musore, nawe ati kuki uje mu cyumba cyanje aya masaha y'ijoro? Atariko vyahora, mbega urazi ko mama gusanze aha yoguca umutwe? Wa mwigeme ati nanje nabonye ko ntorara ntabikubwiye bino. Jewe mfise imbanyi yawe, kandi mama wawe yatanguye kwikeka ko noba ndayifise, ariko ntazi nyeneyo. Wa mwana w'umuhungu acumva iyo nkuru arahinduka mu maso. Mwijoro rinini aja mu cyumba aho nyina yari aryamye, kuko se yari amaze iminsi mu rugendo rw'akazi. Yiganira nyina ibyabaye. Mama wiwe arashavura cyane, abwira wa mwana w'umuhungu ati ibi nzokwama ndabigukimurira gushika ryari? Hera aba bakobwa b'abakozi maze gukoroza amada n'abandi nkabica kubera wewe, none ibinkoreye n'ibikiga mwana wanje.
bukeye wa mwigema abyutse ngo aje gukora, yasanze umwe ajejwe abakozi amutegereje ku muryango w'aharara, amusaba gutekera imizigo yiwe ko akazi karangiye. Wa mukobwa akibaza uko vyagenze, habona nyirabuja yarakaye cyane, niko kwegeranya uduhudu twiwe bamuta hanze y'urugo, nta mpembo nta nafise ho kuja. Wa mwigeme igisagara kiramubera gito, atangura kuzunguruka atazi yaja niyaja niyo mbanyi. Umunsi wose azunguruka igisagara cyose atabona aho kuja, imvura itangura kugwa, niko guca abona ikizu casa nk'ikitararangira. Aracinjira, agishika indani ahura n'inyamaswa nini, ayibonye n'uburuhe bwinshi aca araraba. Avyutse asanga ya nyamaswa yagiye, ariko yisanga ariko arava amaraso menshi, kumbe igihe cyo kubyara cyari kigeze. Wa mwigeme agerageza kugwana kugira ngo ikibondo ciwe ntikiyasiga ubuzima, n'inguvu nyinshi aribyaza. Nkuko yari amaze kuva amaraso menshi, wa mukobwa atangura kubura intege, niko gufata ikaramu n'urupapuro byari byatekeranwe n'uduhudu twiwe igihe yirukanwa, atangura kwandika. Ahejeje kwandika, wa muvyeyi aracikana, asiga umwana wiwe w'umuhungu. Nawe wifuza kumenya ingene inkuru yabandanyije? Wifuza kumenya ingene uwo mwana yoba yaravuye ngaho? Mbega wifuza kumenya ko we barapfuye cyangwa yarabayeho? Ni muri episode ikurikira, urukundo rudashoboka, episode ya mbere. Tuzohurire muri episode ya kabiri. Ntimwibagire kugira subscribe, like, share na comment.